Yesu numwami. Igice cy'ijana na 15. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Iyumvire nawe kandi ico gihe abimbwira hari haheze umwaka umwe gusa umugabo we wapfuye, uwamwishe yagwaye ingwara. None yarondeye uza kumusengera atuma ko wa mugore wa wundi yicira, kandi arabizi ko abizi, kandi yabigize imbona nkubone ku murango bene umurango babona, kandi n'abantu bose barabizi ko ari we yamwishe. Mugabo aragwaye ati yasaba wa mupfakaza bari baza kumusengera, ati sinkubesha byari bigoranye byarangoye cyane, ati kumusengera narumva naragiye koko mugabo umutima wanje numva bita. Ariko twarize icyo cigwa kugeza hatahura neza ko guharira ari inyungu za wewe nyene guharira, naco bitwaye ico bagukoreye ni kibi cyane ndabizi, ariko guharira biragoye. Naho bigoye ariko kandi birashoboka. Kandi guharira si ngombwa nyene guharirwa abari waza kugusaba imbabazi, niko birashoboka kenshi arashobora kuza kugusaba imbabazi. Urazi ijambo Petero yabajije Yesu ati mbega none umuntu nagukorera ikosa akaza ngo muharire, mbega wovyifatamo gute? Mbega no muharira ngeze kundwe? Yamubwiye ngo amuharire incuro ndwi, incuro 70. Muri Luka 17:3 niho naho nyene harimo amajambo kandi yo guharira. Ngira ngo ubwire ni wewe ubwawe ntutaharira, ujya nyine kuba yakugiriye ikibi, wewe naco bitwaye. Kumbura ari n'umuntu atazi n'Imana, kandi wewe usanga ari inkozi y'ikibi nyene, nibwo buzima bwiwe. Ariko wewe nawe ukeneye kubaho neza, umutima wawe utakangagurika, ufise Imana muri wewe, wumva ko worohewe muri wewe. Ivyo nivyo kimazi kinini cyane. Kandi mwene so nagusaba imbabazi incuro ya mbere, agasubira kandi incuro igira kabiri, agasubira kandi incuro igira gatatu, uzokwama umuharira kugeza incuro zose 7 kugwiza na 70, usanga ari 490. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 18:21 na 22. Ati maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushinga ntahe inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze ndwi? Yesu aramubwira ati jewe sinkubwira yuko ugeza indwi, ariko ugeze indwi gushika ibiyetangabo 70. Nukuvuga ko mwene so ashobora gukorera ikintu kandi agasubira aho nyine akagusaba imbabazi. Imagine akakukubita ikofi rimwe ryamvako, ubwo nyine akacakubwira ati mbabarira, ubwo nyine akacakukubita ijido, ubwo nyine akasubira akakubwira ati mbabarira, ukacumubwira ati ndaguhariye. Akacafata ishati yawe akayitabagura, akacakubwira ati mbabarira, ukamuharira. Ubwo nyine akacaja muhiri wawe agafata umudamu wawe agakubita, akacabwira ati mbabarira, ugumuharura incuro ndwi, incuro 70. Agacafata ibyo mwatetse agasesa ati mbabarira, agacafata amabati yo ku nzu yawe agakurako ati mbabarira, agacafata inzu yawe akabomora. Indwi incuro 70. Guharira rero ni inyungu zawe wewe nyene guharira. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76
96 96 96. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.